Imana bane namwe barundi kazi n'inshuti z'Uburundi z'inkoramutima nabo bose bumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Amahoro y'Imana bane namwe. Reka twongere tuganire ku bijanye n'ivyaraye bibaye muri Tanzania n'icigwa twobikuramwo nk'abimirije gukora amatora. Urabona ko mu Burundi bwacu mu myaka ibiri naho tuzoba dufise amatora akomeye nk'aya yaraye abaye muri Tanzania, aho tuzoba twitorera perezida wacu. Uyu tudufita azoba yitoreza kuri manda yiwe ya nyuma y'imyaka ndwi. Mukamuzi ko bwirizwa shingiro y'u Burundi ubu ryahinduye manda ya perezida ni imyaka ndwi. Manda z'abashinga amateka nazo n'abakenguza amateka akaba ari imyaka itanu. Kuko abantu benshi ndazi twitwararika ibya politike, kuko tuzi ko politike ari umwavu, ari umwanda, ari ubwicanyi, ari ububeshi. Ariko ugiye kumanuka neza mu cyo twita etimology canke imizi y'ijambo rya politike, iyo turyamura hariya mu bahinga b'abagereki canke abagirigi twakuza iwacu abavukiye hafi ya Tanganyika, tubona abarovyi barobesha ubu buhinga bwa mu mahinguriro ateye imbere. Twakuze twumva ngo abagirigi ngo ivyombo vy'abagirigi, ivyombo vya Yorogo. Bajya abagirigi kumbure twumva ngo n'abagirigi bashaka kuvuga aba Greek. Bajya abantu rero mu gihugu c'Ubugiriki ni igihugu gikomeye cyane, haba muri Bibiliya kiravugwa cyane, haba mu vya politiki, mu vya science. Uzosanga amajambo menshi dufite tuyakesha abagiriki. Abajya abagiriki nayo burya ry'amajambo naho tuyabakesha nabo bayivye iwacu muri Afrika, bayivye mu Misiri baca badurusha ubwenge, baravyandika baca baravyitirira. Burya abagireki ba Pythagore n'aba filozofe nka ba Platon n'abandi burya twari dukwiye kubagiriza ntuze usurpation, baratwibiye science. Abanyafrika turarenganywa. Rero muri iryo jambo ugiye mu mizi yayo y'intango, imizi yayo kama politike kivuga guharanira inyungu rusangi. Ico gihe mu masite eta y'Ubugereki bw'ico gihe Greek Antique byavuga ko iryo jambo ryasigura ko uteza kubakira ibitaro abanyagihugu baho utwara, ukabaha amashure, amabarabara, amazi meza, ibintu byose vyiza muzi ikirema muntu gikeneye. Ico gihe bubone ko politike y'ico gihe bayibona. Mugabo kubera umwana w'umuntu yikunda akeneye kuyikumira ko ivyiza byose ari umwe, aho gatima kare ku mwana w'abantu hirya no hino ku isi. Byagiye bihinduka barikoresha mu kwigarurira ubutegetsi, mu kumena amaraso mugira gute. Kuko ndibuka nka twebwe twaciye ubwenge intuzeye ihonyabwoko ryakorewe abahutu muri 72 imbere n'inyuma yaho. Twebwe twakuze twumva abavyeyi bacu cyane ngo ari data ngo bari bene naka ngo baho amapolitiki ngo bariya ngo 72 ngo bahabishe baziza politiki. Niho naciye nigate igituma Barundi jambo politike turizira nk'akanuka n'ingaruka mbi ryadukoreye 6 na 72 73 kuduga bivanye n'inganda zagiye zitikira. Rero jambo politike muri rusangi imizi yaryo n'insiguro yaryo y'umwimerere nta bubi burimwo. Nabujya bubeshi turyambika ryagiye kuba ry'ububeshi n'ubujanja kubera ubukunzi bw'inda kuyikumira ku butegetsi k'umwana w'umuntu. Rero muri politike rero ngomba ko tuganira no munsi ni iyi politike y'urugwaruka rero mu gukoreshwa gwitwa nomba ari generation Z, ari bita Gen Z. Urugwaruka bita Gen Z n'ukuri abari mu gutegeka. Iyo aba mwara abantu mpanura mwari mukwiye kwitwarira kugwaruka kugira ngo ntirubahindukirire ngo rubabere ibikoresho vy'umwasi byo kubaka ubutegetsi no kubasenyura. Kuko uravye urugwaruka ruri mu gusambura gose Afrika cyane bene ibihugu vya Aziya. Kuko uravye rwakoze mu gihugu bita ntuzeye muri ibihugu vya Nepal bwari ubwami tutari twiteze ko ugwaruka gugumuka rugaturira ibintu nkabijya rugasenyura ubutegetsi, perezida gahunga kiruka. Turavye ibintu rwakoze mu gihugu nka Sri Lanka
aho birukanye perezida bakinjira mu nzu yiwe bakarya imfungurwa yasize mu nzu yiwe bagafata ibinyobwa abose nabo bita jensi. Turavye ayo ruheruka gukora muri Madagascar biteye ubwoba ibintu abantu babirabe neza. Nico ni gituma navuze ati yamara ntago muzonezereza ugwaruka mu gihe mugwimya akazi, mu gihe ni mukubaha akazi abaminuje ko abaminuza si benshi wanashaka mu bihugu byacu bya Afrika ari gasi na benshi si kirenga, mu gihe nabo bize mu bimakazi ngo nta experience bafise nta burambe mu kazi bafise. Ivyo yose muze burabiraba neza kuko runo gwaruka bita jensi urabona ko gwahindukirwa aba bantu novuga barusukamwe amafaranga bakarusukamwe ivyo banywa n'ivyo barya bibagiye urakumbure ruri mu gutuma ibintu vyononekana. Uravye akarorero nk'ubu uye iyi migumuko yantuze muri Tanzania, iyi mugumuko muri Tanzania bavuga ko hari umu activiste wayo aba hano muri Amerika bita ntuze Mange Kimamba Mange Kimambi aba hano muri Leta Zunze za Amerika. N'ubu abakurikira Mange Kimambi ubu afise ubwoba azane mu kuvuga ko ngo Leta ya Tanzania ngo yarayi nguri mu kumuhiga kugira ngo mwice ikoresheje aba bantu bita bakaratere bo muri Mexico. Umengo Mange Kimambi natangwa kumumva ca gihe Charles Tesha wa mu kapitene avuga ibi byaraye bibaye. Rero muri Tanzania mu gitanzania hari imigani ibiri ngomba nongere nshira abatanzania mu giswahili cabo. Hariho umugani wa mbere bavuga ngo haba hujaza kibaba, haba hujaza kibaba. Hakaba n'undi mugani wa kabiri bavuga ngo usipoziba nyufa utajenga ukuta, usipoziba nyufa utajenga ukuta. Iyi migani ibiri sigura iki? Haba hujaza kibaba ni kubya haba iyo bavuze ngo kingongo kitu hiki kiko ni haba kabisa, ni kintu kija bukebuke. Iyo uri mu kuyora gafu bukebuke nico umugani ushaka kuvuga uratinda kuzuza igiseke canke hino mu kudaha amazi bukebuke uratinda kuzuza ikidumo canke ico mu kuvomeramo ufa kubiha umwanya gusa. Uwa kabiri nawo ngo usipo ziba nyufa utajenga ukuta. Nyufa ni migaga, aho ni mu byinshi ari umugaga umwe avuga ufa, nyufa ni migaga myinshi. Baravuga bati mu gihe ubonye imigaga irimo mu gusatura urubambazi rw'inzu yawe, mu gihe utayizibiye hakiri kare iyo migaga izosatura ikure uhuru urubambazi rwose rurahomvotse. Usipojenga nyufa utajenga ukuta, uce bisaba kongera kuruhomvora kongera kagubaka gushasha rukagutwara amahera menshi kandi gari kugutwara amahera make. Bisigura iki? Izi ngorane n'abatanzania barazibonye. Uyu mugore Mange Kimambi akibitanguye, uyu mugore Mange Kimambi uya avuga ko FBI yamuhamagaje iramubara ati yamarugende neza Tanzania mu kuguhiga n'umwanya kakurasa bakakukuraho ubararira atanga kugira ubwoba. Uyu mugore Mange Kimambi afatanije n'undi mugore yitwa Maria Sawanji ari muri Kenya. Aba babiri bavuga ko aribo batanguye gucamwo kubira igisoda bagacamwo kubira igipolisi bagatangura kubashiramo kino cuka aho bagiriza leta yabo kwirya rushwa ikora ibi nibi nuko. Hama nkaba ngiriye ko nshimira kweri uyu mukuru w'intuzeye uyu mukuru wa Sene wa Tanzania Jacob Mwambegele kubona yanyarutse gutangaza nabo burya yakijije igihugu. Kubona yanyarutse gutangaza ko Samia Suluhu Hassan ari yo atowe, Dr. Samia Suluhu Hassan ari watowe kugira ngo atware igihugu afatanije n'uyu vice president wiwe Dr. Emmanuel John Nshimbi. Muri Zanzibar ho urabona president ho nta kibazo batoye amahoro nta migumuko yabaye n'imigumuko ya Tanzania. Kandi hano ahantu bano ba activiste babiri mvuze Mange Kimambi na Maria Sawanji baraturiye cyane. Uza gusanga ahantu hononekaye gose ni ku umupaka wa ruguru wa Kenya n'imipaka yo hepfo bahanganye za Malawi manga ku ruhande rwa Mozambique umenga ntihahiye cyane. Kuri bantu b'Imana bano uruno gwaruka uravye ibintu ruri mu gukora biteye ubwoba ko uravye ukuntu baturira. Ikindi kibabaje nuko nabaca baturira n'ibintu byabo baririmbye bari bakwiye kubareka. Aba baririmbye baba bakwicira agafaranga kubona umuririmbye agiye atowe
ngo aze kuririmbira uyu muntu agomba uyu n'uri yari kwiyamamaza. Aba bantu ba Genzi bari bakwiye kureka abaririmbyi. Uravye ibintu bari baturiye by'aba baririmbyi ba Diamond, ba Juicy, bari babononanye ibintu byinshi. Sinzi ko iyi leta hari ikizogerageza gushumbusha abaririmbyi babaririmbiye, kuko bari mu kuzira ibikorwa vyiza bo bita vyiza, kandi byari vyiza kuko bivanye n'uruhande barimwo. Kubera uhawe iteka ryo kuririmbira umuntu yahora ari president kandi uzi ko buca atogwa nta numwe atoga ico kibaruwa, ubikora unezerewe umenya kuri mu gukorera umuntu w'inguvu. Urugwaruko rwari rukwiye kureka guturira amazu, guturira ivyashara vy'abandi, gusenyura ibintu, guturira amamodoka. Uravye nk'imnuzeye nk'ibikorwa vy'iterambere mu magufuri yasize abubakiye, amastation, amatreni, amastation, amabisi, amamashine meza bakoresha, amastation y'ibitoro bo bigitorare bari bagifise, bari baturi ibintu byinshi. Bantu b'Imana muravye ibintu Tanzania yarayipoteje ibuze muri no migumuko. Ndeke gukoresha imyigaragambyo kuko imyigaragambyo ni Kinyarwanda, n'abamenyesha makuru benshi uri kuri YouTube Barundi numva akoresha ijambo imyigaragambyo bakibaza ngo ni Kirundi. Mu Kirundi n'imigumuko canke intureka. Simye okay. Uravye ibintu byarabitaka. Ntamye ndaba nk'igisagara ca kabiri nzi mperuka gutemberera ni gisagara c'Imwanza, kuko hatangura Dar es Salaam agacasubira Mwanza. Ahantu hose narahabonye kuri televiziyo, ahantu natembeye heza. Bantu b'Imana barahaturiye, baraturiramwe amapine, barahomvora ibintu ibigo byari bihari, barahomvora ibintu bita amakiosk abantu bacururizamwo. Iki naco ngomba ndababarire, iyo habaye imigumuko nkiyi hariho abantu bamuhaye akazi. Abantu bose baba Genzi mutegura nkibi muhaye akazi bisuma, baba mubahaye umwanya wo kwiba no gusahura no kubomora. Ugiye kuraba nk'akarorero imigumuko yabaye muri 2020 igihe bice wisha wa mwirabura hano George Floyd, bijya byatumye abantu basahura baturira Amerika nayo hatakariza za miliyoni nyinshi. Ndibuka gihe ca George Floyd ariho mwirabure kazumwe yarafisa iduka bita Ntuze Family Dollar, baraje bararisenya barasahura ibintu birimo. Nyamutama kazaraza ati yamara naho musahura ibyo bintu byanje ndumwirabure nkamwe ni mu ndabe nimureke naje murampombeje ndaco nta kibi nabakore. Ariko ntibaravye, kuko iyo habaye imigumuko ngo ndababwiza ukuri, ibisuma n'abambuze ngo gwa gasore yiyamiriza, ibisuma n'abambuze ngo bamuhaye akazi. Bamwe baja hatumutake Samia, hatumutake ndikuvuga Tanzania, kandi ngo mbwire gitoci wanje n'icunde cumvireho ngo ndagurira bari hasi nabo hejuru bumvireho. Bajya abantu rero ba Genzi, igituma Genzi yavuye muri Kenya ikamanuka gufasha abatanzania. Ijya Genzi yo muri Kenya mwibaza ngo kunda Tanzania? No, nzikunda Tanzania ahubwo ho nabo nyene Ruto masigo Ruto mubona baramukuyeho. Ni kantu kwa ibintu byo koshanya oya abantu tukwiye guca ubwenge. Ije ibintu by'urugwaruka, abantu bose mufise ugwaruka muzi mukunda ugwaruka no mu migambwe, please urugwaruka murufate neza, muruhena akazi, muruhatira amashure, muruhatire gukora ivyiza, ko bino bintu bya Genzi bibandanije bigiye kuzosumvya inguvu. Printer Arabe mwarayibonye, Printer Arabe yarajabutse iragera no muri Middle East. Okay, aba bantu rero ba activiste uravye nibo baturiwe, nabo bantu baturiye. Uyu mugore mango bari mu kurira bago banyica ni banyica ibi nibi none we wakwiyokorera wibaza ngo ugiye gutanga amashikanwa canka amasakaramentu meranda, ugiye mu rugamba nyene undagura nibi. Aha ndi mu kuvuga iki? Aba babesha abantu ngo nimuje mu mabarabara bo bibereye ni buraya, abana babo biga barya baryama nk'abana batundura isu biga hano muri Amerika. Mugore batundura isu yibereye iburaya. Urumva ivyo byose abantu baguma urugwaruka canke namwe bw'ugwaruka mu birabe neza. Nejo umuntu naguha udufaranga ngo genda mwibarabara wiyamamaza ibiyomeriza ibi. Abarundi ngira ngo mwarabonye vya 2015. Rero narinzi ko ibintu batabitoreye umuti vuba muri Tanzania bihakwa kuba nk'ivya Kenya vya 2007, ariko ngoma mpindura analyze nakoze iri wrong siyo. Ubu nabonye ahubwo Tanzania irakize kubera president yamaze gutangazwa, uno musa akaba yarahiye, akaba yahawe ububasha bwose. Ahara igihugu aracogoroye kuko ubuco baca bakoresha niki n'amategeko, ni nguvu za gisirikare, ni nguvu za gipolisi kugira ngo imigumuko bayihagarike, igihugu gitungane gitekanirwe.
ubu jewe sinokubesha muri Tanzania dufise y'umuryango w'umudamu wanje niyuri umuryango wanje n'abagenzi benshi bariyo. Iyi internet imaze imisi yarugawe n'amakuru menshi turonka yava ku binyamakuru vya Kenya bene ibinyamakuru vya Uganda. Bivuga iki? Bisigura ko zino njyane abazihombeyemo ni benshi. Uravye nka ibintu vyibwe, amaduka yasahuwe mu za Mwanza, za Dar es Salaam, za Arusha. Iyo habaye ibigumuko mu bimenye mukamiye mu cogeje bisuma n'abambutsi. Bamwe baririmba akajisho kari mu kuraba hari imari. Rero bantu b'Imana ibintu by'ibi generation Z bidukerebu bitwugurura amaso bitume tumenya urugwaruka dufise ko mu mwanya rukuririmbira ruvyina rutamba rutarika mu mugambwe wawe. Umenye ko mu gihe urugumije mu bukene, mu kubura akazi, mu kubura ibi ruzogutambira uno munsi rugutambira ejo, mugabo hazogira igihe guhindukira uruhore rukubereye iki umwansi rukwirukane ku butegetsi cyari rugusamburana igihugu. Mu Burundi sivye imbeshe 2015 mwarabonye vyabaye, abantu bahatikiriye ibintu byahatikiriye n'ibindi ugacuraba ivyaraye bibaye muri Madagascar muri 2015. ndibuka ko aba bavyonzi nibo bavuga ko ngo bagomba bakore nk'ivyaraye bibaye muri Burkina Faso. Ico gihe biheza bafata akaroro kuri Burkina Faso aba Pacifique n'abandi bavuga ukuntu birukanye ntuze Blaise Compaoré kiriya gihe. Rero abarundi n'abarundikazi matora twimirije twubake inguvu ntuze kwemera kubaka ibikuta byamaze kudusenyekana. Usipojenga nyufa utajenga ukuta pana. Rero ano makosa muri Tanzania mfatiye kuri imigani ibiri habaho jaza kibaba na usipoziba nyufa utajenga ukuta. Aba bagore babiri bari mu guturira barashira ivyiyumviro byabo mu gwaruka nabo batavuga rumwe mu vya politike. Murabona ko byabacengeteyemo, murabona igihugu iyo bakigejeje iyo babizibira hakiri kare ntivyari gushika. Mugabo ntibibaza ko bitazokunda bivanye n'ukuntu bavuga ngo Tanzania ni kisiwa ca amani. Rero muri ibi bintu turi muri imyaka turi mu bintu bihinduka n'ingoga, abantu kwera gashavu n'imibabaro bihinduka n'ingoga. Rero Tanzania bisanzwe novuga ko ari igihugu gifise imizi myiza ibiri. Hariho ubumwe bubahuza na Tanzania bara na Zanzibar na Pemba. Zanzibar na Mazinga hakurya. Burya abanya Zanzibar na Pemba bafise bidagadura ahantu habiri ko bahafise ubwene gihugu hose. Aje muri Tanzania bara no mwene gihugu, yisubiriye iwabo muri Zanzibar na Pemba no mwene gihugu waho. Ibyo bidatandukanye n'iki n'abandi ba Tanzania bara, ariko bose ni igihugu cabo. Ugiye kuraba bino gihugu cabaye Leta Zunze Ubumwe za Tanzania bafatanije Tanganyika bafatanya na Zanzibar bica biba ico bita United Republic of Tanzania. Ivyo navyo bikaba vyabaye mu gihumbi mu kwezi kwa11 itariki 9 1961. Ya mukubishikako no kuvuga niho batangura integuro yo kubishikako igihumbi mu kwezi kwa 4 itariki 26 igihumbi 1900. Igihumbi 1961 niho Tanganyika yaronka independence ko ntiyari bwiyunge na Zanzibar na Pemba. Mu kwezi kwa 11 itariki 9 igihumbi 1961 niho Tanganyika yaronka independence yivanye ku Bongereza. Noneho igenekerezo rya mu kwezi kwa 4 itariki 26 igihumbi 1964 Zanzibar na Tanganyika bica birafatana bigira ico bita United Republic of Tanzania. Ico gihe Umutama Nyerere yari incabwenge yafashe umusenyi wo muri Tanzania bara acafata icupa arawuzuza asaba hakurya umenga yari chef nane Mohamed niwe yari president w'ico gihe wa Zanzibar. Acarazana irindi cupa ry'umusenyi wo muri Zanzibar caracanganya bababunza ubumwe. Rero iyo Zanzibar bari bayatse yahora ari abarabo muri Oman. Nico gituma uravye abantu muri Zanzibar benshi niranga igicarabo n'igicirabure. Uravye na President Samia Suluhu Hassan uramubonamwe akayobe kenshi cyane k'icarabo kumbura igisekuru ciwe ariyo kiri. Iyi Zanzibar nayo imigumuko nk'iyi yarayibaye
yaheruka mugabo ntiyari minini nkiyi yabayeho, kuko ico gihe yahuza umukandida wa siseme wo muri Zanzibar n'umuopoza yari mu mugambo bita kafu nayo majambo yose ni Civic United Front. Iyo kafu yari yasirukirwa no witwa Seif Sharif Hamd. Ico gihe yavuga ko ari we yatsinze amatora yo muri Zanzibar, nkuko mumenya Zanzibar ifise perezida wayo, bagacabongera bagahurira kuri perezida mukuru wa Tanzania bara. Ico gihe naho habaye imigumuko kuri Mkapa muri manda yiwe ya kabiri, n'abantu barapfuye abandi barahunga. Irumva ko injyane z'ivy'amatora ariki aya yarayabaye, izi njyane zari zibaye nizo zikaze cyane gusumba zo mu 2000 igihe ca Mkapa kuri manda yiwe ya kabiri, kuko kafu ico gihe niyo yavuga ko yatsinze kugira ngo bayikure muri bino vyiyumviro. Hakoze inguvu za gisirikare, abari mu kugumuka kwere barari igiti, abasiga ubuzima barasiga ubuzima. Ico gihe ca Mkapa bahungira za Kenya za Mombasa arahungirayo, gutyo urumva ko twatuntu usipo ziba nyufa utajenga ukuta. Urumva bizino njyana nizo guhera kera mugabo zakuze zirabarengana ku rugero batigeze bitega tigeze bamenya. Uruhombo rero dushaka twari kubikuramo. Imana ishimwe ko president yarahiye, vice president yabonetse, ubuye umuti Tanzania igiye gucamwo ni nk'umuti wa 2015 iwacu mu Burundi. Nico cigwa novuga abatanzania bo hakura, ntibasubire kwijajarako ngo ni kisiwa ca amani nini na nini. Oya, Tanzania ubumwe twayizigamwe mu myaka twayibayemo, nayibaye mu myaka 12. Nico gihe habize injyane za mu mwaka wa 2000 za byabere muri Zanzibar na Pemba. Ico gihe hari muri Tanzania visiwani hari Zanzibar na Pemba, ntivyageze ku rugero nk'urugero vraiment vyantangaje. Ndavya intara novuga no shimira ni Kigoma nta ngorane zayibayemo, ariko Mwanza namanga hantu Kenya na Tanzania bahurira umuriro, kubona abanyakenya baza guturira Tanzania na Ruto Mastigona wenyine yabananiye gukuraho, mugabo gaturira Tanzania, ukaraba nya Uganda nabo nyine baza gufasha. Izi nguvu za genzi abari kuri vora mu mutangure gutunganiza urugwaruka rwacu nziruze rudukoreko ngayo gwarayikoze muri Madagascar, aheruka gukora muri Nepal n'ahandi. Muheza gwo canda barambiye. Imana data twese mu ijuru tugire neza twese.